Mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi, mukunzi washimye guteramana natwe kuri uno mugoroba, rwaruka musore nkumi, turaguhaye mwiriwe tukwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cacu Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri uno mugoroba nk'uko twabibasezeraniye mu ndwi heze, turacateramanye na wa mutumire wacu tumaranye indwi zibiri, Ange Michel Muhayimana, aho adushingira intahe ingene Yesu yamubereye inyishu. Inyuma yuko Ange Michel yari yarononeye ubuzima bwiwe mu biboreza, eka mbere ngo bikanamwonona biciye mu kurara kwijoro mu maboîte de nuit, Ange Michel ngo yari icago gikomeye ku muryango, ariko mu nyuma arahura na Yesu. Yesu amuha intumbero nziza y'ubuzima, kandi vya bindi byose byari bimuboshe ngo avavanura navyo, ubu agahimbaza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu yo kwibaza ati none ko hari aho bishika abantu bakama biyumvira bati twohe biki canke kiriya, arico twahora turonkeramwo umunezero canke inyungu, ubuzima bwacu ntibwosubira kumererwa neza. Ange Michel amaze guheba ivyo bihe bikomeye by'ubube gito, mbega yahavuye ahinduka gute? Nivyo duca twumva inyuma yako karirimbo. Umwami wacu Yesu Kristo naguhezagire. Urukundo rwa Yesu yewe rwarantangaje, isonga yari mw'ijuru areba misarambona, kuko ndi mu mibabaro ndebye ndafite imana.
turabakengurukiye baririmbyi kuri iyo ndirimbo yanyu nziza. Umwami wacu Yesu Kristo nabaha umugisha. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe, twongeye kukunezerererwa no kugusabira umugisha uva ku mwami wacu Yesu Kristo. Nkuko rero nari mpejeje kubivuga, turi kumwe na wa mutumire Ange Michel Muhayimana mu kiganiro cacu. Tubaye turaguha kaze. Hari abantu Ange Michel biyumvira yuko bahevye ivyo bintu byose, bagaheba ibyaha, bagaheba izo nzoga, bagaheba ubwo busambanyi, bagaheba ivyo bintu biyumvira ko ari byo bigize ubuzima kandi ari biriko birabwonona. Bagira bati twoca tubaho nabi, ntivyoshoboka yuko tubaho. Ariko wewe uri kurabiraba, kuko wewe intahe ni wewe uyifitiye. Wobabwira iki? Wobaremesha uti muhinduye biciye muri Kristo Yesu ntaco muzohomba, ahubwo muzokunguka. Abantu benshi bariyumvira uko. Unyibuka ijambo nigeze kuja kuvuga ubutumwa mu mabarabara ngahe Bujumbura mu quartier imwe, sanga abahungu b'abasoma bamwe biba basopa. Ndababwira ubutumwa ngo bakire Kristo Yesu, barambwira bose bashika nka 5. Barambwira ati nukuri pastor ibyo ni kuravuga, ati turabyumva kandi turakeneye tumva ko turusha. Ati mugabo twakiriye Yesu akazi kacu kaca gahagarara. Akazi kanyu nakase namenye nakazi bakora. Ati twa turabasopayi. Ati saa 11 tuba tuvise muri ville guhiba bajya mama baza kuzana ibintu mu isoko n'abagabo. Ati rero je mbwi bya Yesu mpomba. Nabwo ni Yesu mwakiriye birashaka guhinduka, baranyankeye kumwakira. Ati Yesu turazi ko tumwakiriye aca twankisha ibintu bibi twakora. Nabwo ndakubwire ibyo wita byiza sivyo byiza. Nivyo bibahubwo. Kumwakira biraguhindura biba amahoro. Hari igihe mu minsi ya mbere bitoroha. Sinduka ndavuga ngo umwakire Kristo Yesu nkuko bamwe mwabivuga ngo namashugwe ngo guca wibera mu mata n'ubuki. Hari igihe bigusaba kabanza haguhingura akakwica agakuramo ivyo bintu. Mugabo kwakira Kristo Yesu ni nyungu. Hari umuntu pastor wacu akunda kurimba karimba ngo mu Yesu n'ubitongo. Muri Kristo uronse itongo gibe bidashira. Jewe nkimwakira narahevye byinshi. Baranhenze naganda kubwira yuko bantwenze baramvuze. Harabavuze ko nakijwe ko ubukene. Ko nakenye rumva ko naciye ntangura umuryango menshi bashe bamera nk'abasa n'abanyikuye bambana nk'umusazi. Harabavuze ngo nakije ko ngo ya sida. Urumva gushika ico kintu kikwira ahantu hose barabivuga, ndashaka kubaka kuvuga ku radio. Ntabwo yesida urumva gucume ngo kandi bitari ivyo. Urumva gusaba abantu nk'ivyo bavuga Satana aguteza isoni hirya no hino hamuco bivamo. Mugabo je muziswa ngo nashindiriye. Narahagaze ndavuga ni naramenya aho amahoro ari. Kuko akira Kristo kuko mwakira ni nyungu. Afacu nemeye guheba haco ndonka. Nemeye guheba icubaro no kuvugwa neza n'abantu. Nemera kumwakira. Rero kumwakira ubuzime byo wubakiye, kuko abantu benshi baratinya kwakira Kristo Yesu. Dufate umuntu abayeho yiba, abesha, dufata mu maraya, ari umukobwa yisumamo mu mubiri wiwe, ari umuhungu atanga ibiturire canke agira amafraude. Urabona umuntu ashavuga ati none eske ninabiheba nzoca mbaho gute? Ariko ubwo buzima uriko arabamwo ninda bukubesheje, ninda guha gutambuka, ninda guha guhema. Ndisi Yesu umwakiriye mbegazunirwa no kukubeshaho. Je no musi ndabayeho ngoma ndakubwira ubu ndapanze inzu, ndipangiye inzu singira umuntu mba muhira, ndihade byose bikenewe byose nta muntu nkiraba ngoma. Ariko Kristo Yesu namubwiriye ibyizi confiance mu gifaransa, namwishize mu byizigiro byanje, naramwizigije na kwijana ko ashaka kumbeshaho. Kandi ku munsi mbona aguma yugurira imiryango, aguma yugurira imiryango ku buzima bwanje, kuko namubwiriye ibyizigiro. Umwizerero ubuzima kubaho ni Kristo, kandi byose ni Kristo bitanga. Uwo gusha mushire mu byizigiro umenye uti data urashoboye. Ni kwizera amande majambo. Ubwo kwizera ni kumenya yuko ibintu bitaboneka, ukizera ko byabayeho. Mane majambo byabaye muri kahise kugira ngo bigenderemwe muri kubu. Niko kwizera, niyo definition niko yasobanura kwizera. Era umwizera arashoboye byose. Uri mishu Yesu, uri mishu. Ego cyane nkuko rero wamye ubivuga, no kuvuga yuko iyo tuvuga ko Yesu ari nyishu nuko habaho nibibazo. No kuvuga yuko no mu buzima bwo wakiriye Kristo Yesu harabaho ibibazo, mugabo uwo Yesu akaza ari nyishu y'ivyo bibazo. Wewe hari ibibazo ugira uti muri ubu buzima maze kwakira Yesu naho nyene narahuye n'ibibazo, mugabo Yesu aravyishura? Jewe ibibazo n'ubunye birahari vraiment. Hari abantu benshi avuga ko gukizwa ngo murakije ngo nta bibazo ngo yabiheza. Oya, ahubwo kenshi babitanguye. Paulo mu Filipi igice cya 29 yaravuze ngo kuko kukwizera Kristo Yesu ngo mutamwakiriye gusa ngo umunezero ngo muga no kubabazwa kubwiwe. Rero nari navuze ngikizwa, navuze ngena bamvuze n'ubu hari abantu bamwe bubaka kubimbwira ko rubana n'ubaka kuvuga ubutumwa no hino bakana bagenzi. Ico ni ikintu kwanze bwa mbere c'igicafu yashizeko. Hama ikindi naco
nuko mu muryango ntibyacutse ko bashoka bantahura mugo ubu byaraheze ubu barantahura hafi nka bose. Ikindi naco ngerekeye kubaho wizeye Imana mu buzima bw'imvyerekeye amafaranga, nuko ndibuka yuko igihe Imana impamagara nje kwigisha rya Bibiliya naniga kuri kaminuza ngaha rimwe mu mwaka wa mbere ngenda buheze, mugabo mugira umuryango yuko nshaka kuja kwiga ntivyoroshe, ntibantaba ko ngiye kuja kwiga mu Buganda ishuri bari hafi $1,000 $1,500 ku mwaka, abanyashizemo amahera ukoresha yandi mvuye $2,000 ku mwaka. Umuryango bambye ati ntibishoboka nibibaho, mugihe Imana mu kuyizera ndagenda mu Buganda, Imana irugura imiryango ndiga imyaka 3 irahera, igire mu miryango mu nyuma bavuye bashiramwo nk'icyo ni ikintu cambereye umutwaro. Ikindi naco nuko dufate nk'ubumva mu buzima bwo kubaho, abantu benshi usanga bafite ikibazo by'amafaranga. Hari igihe uba mva nka jendo ngo ministeri akarishira mu kivuga ubutumwa, hari igihe uvuga uti none je ndiko ndakorera Imana, iki ndazi ko kubaza abakozi Imana ishobora ugwaruka cyane ko baraguhagurutswa n'Imana, none nzobaho gute? Ico kazi narahuye naco hagati nkiva mu Buganda mwaka 2007 mwaka 2009, nari ngise ico kibazo nzobaho bizogenda gute? Mugihe Imana yagirugura imiryango, navuze ko mbayeho yagirugura imiryango, hariho n'ibintu bikugaragaza bitandukanye, hage bikugaragaza gusaba kwiyambura no kwiyanka, kuko Yesu avuze mu ikora umusaraba gusaba kwiyambura n'ibintu bitandukanye rero ntibishobora kubura, bitegeza kuhaba, kandi ibyo nje bituma tugaragara ko turi abantu b'Imana. None muri ico gihe kugira ngo ugume udahemukira isezerano wasezeranye ryo kuba muri Kristo Yesu ufashwa n'iki? Ikintu kimfasha ni ikintu cyitwa Yesu Kristo muri jewe, ngo Kristo Yesu muri mwebwe ibyizigiro by'ubwiza. Abikorosa 1:27 mwari majambo jewe sinkibaho, nkuko Pawulo yandika mu Galatiya 2:20 ni Kristo Yesu abaho muri jewe. Birashika mu buryo, kuko mu buryo bw'impwemu ndi umuntu nakijijwe, mfise ubuzima budashira, nduwera amandi majambo. Muga mu buryo bw'umubiri n'umushaha singano bivuga mu ngira kumbura mu Gifaransa ame esprit ame corps, muri ame na corps ndi umuntu ngiba kwisi, mu mpwemu ndi umuntu ndi mwijuru, muga mu mubiri ndi ngaha kwisi. Mugabo aha mu mubiri ndageragezwa, muga ico ndeka kugira ngo kimfashe cyane ni kureka Kristo Yesu muri jewe akabaho ubuzima bwiwe muri jewe, akandongora mwane majambo, akandonga aciye muri mpwemu yera aba muri jewe. Ico nkano kumvira mpwemu yera no kumenya ijambo. Ikibazo cyinshi ugwaruka rwinshi ruravuga ruraja mu byo gusenga, muga nta mwanya w'ijambo bafise. Ego barasenga cyane, mugo basanga nta mwanya w'ijambo, kandi dutegeza gusenga cyane no kumenya ijambo cyane. Kuko usenga cyane atajambo haba ikibazo, n'igihe uzi ijambo atagusenga haba ikibazo. Namababa babiri tuza kugenderamo, imve ni ijambo rya Kristo ryaganze ubuzima bwanje, rihindura ivyumviro byanje n'uruguma rihindura, harekana Kristo Yesu akabaho muri jewe, akabaho ubuzima bwiwe muri jewe, singwahe nigwanira niniganira, je nkamwizera nkamenya ijambo giye ko ari ukuri, ko ndagize nkarebamwo ibyose bishoboka. Byose birashoboka mugenzi, ubaye mu ijambo ry'Imana ugatako ugasenga, byumvikana yuko hariho ibigwanishwa umuntu akoresha yari muri Kristo kugira ngo ashore kunesha amosha mabi. Wari kuravuga rero ijambo ry'Imana, wari kuravuga no gusenga. Mbega umuntu iyasenga akwiye kwegera Yesu Kristo cyane Imana afise umutima uyuhe? Bibiliya itubwira neza ngo utubwire data mu izina rya Yesu. Igihe dusenga twegera data mugo duhuza n'Imana ni Kristo Yesu. Mane majambo newe Imana yaduhaye nk'umuhuza natwe nawe. Twizera Imana ko ijambo yavuze ikabishira muri Kristo Yesu bishoboka. Umutima tujana imbere y'Imana, jana umutima wo kwizera. Umutima wo kwizera umenye ati byose birashoboka. Ugira ibyizigiro. Ni nk'akarorero, dufate n'akarorero ntanze gatonye. Dufate nk'ubu umukuru w'igihugu agusezeraniye ibintu, akazavuga ati nzoguha ibintu, akaba yarakwandike n'ahantu mu gitabo uzokwa mu bisome by'umukuru w'igihugu yakwandikiye, agaca akubwira ati mugabo kugira ngo ivyo bintu nzobiguhe uzobanze wizere umushikiranganje wa mbere. Anako n'akarorero ntanze umushikiranganje wa mbere, muzigenda bibwira umushikiranganje wa mbere ubimubwiye wamwizeye ko nawe nyina bishoboye, ari baza kubimbwira nzokwishura. Ikibazo abantu benshi bakora, umwari president yabikubwiye uhava uvyizera kuko afise ijambo, mugakora Imana tutayibona ntituyizera cyane. Mane majambo ashatse kuvuga iki? Abantu twizeye ibyo tubona cyane gusumba ibyo tutabona. Kandi Bibiliya itubwira muri Korintho ba mbere 4:16-18 ngo twebwe nturongorwa n'ibyo tubona, turongorwa n'ibihoraho tutabona. Genda umenye yuko ibyo wize ibyo kurasaba Imana byose mu buryo bw'imwe bisanzwe bihari.
birahari byize ko Kristo Yesu abwiye data bishoboka ni ukuja mu mutima wo kwizera no kudakekeranya kuko nayo kubera avuze ngo abantu barasenga ntibahabwe ko basaba nabi iyo usavye nabi ni ibintu byinshi sinabivuga ko mugabo cane cane kutizera ko Yesu ashoboye no kutamenya ijambo. Ariko tweho tuvuga yuko Yesu ashoboye, ni naco gituma tuvuga yuko ari nyinshi ibibazo by'umuntu uwo ari we wese amwizeye, kuko ijambo ry'Imana riravuga yuko uwegera Imana kuye kwemera yuko iriho kandi iha impera uyisavye, kandi ngo utayizera ntashobora kugira ivyizigiro by'uko ari ico yohabwa. Mugenzi uri kuratwumviriza, nk'uko uyu muvukanyi Ange Michel ariko arabishinga ko intahe, ugusenga gufatanije n'ukwizera hamwe no gusoma ijambo ry'Imana bizogufasha kugira ngo ushobore gutsinda amosha mabi. Imana yacu n'ukuri irahambaye, irakora ibikomeye, irahambaye, igihe kigeze irishura by'ukuri Imana irahambaye. Imana yacu n'ukuri irahambaye, irakora ibikomeye, irahambaye, igihe kigeze irishura by'ukuri Imana irahambaye. Himbazwa Mana kuriko gukora birakomeye, Imana yacu n'ukuri irahambaye. Himbazwa Mana kuriko gukora birakomeye, Imana yacu n'ukuri irahambaye. Imana ibikora irakubwira, Imana ibikomeza irakubwira, uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza. Imana ibikora irakubwira, Imana ibikomeza irakubwira, uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza. Himbazwa Mana kuriko gukora birakomeye, Imana yacu n'ukuri irahambaye. Himbazwa Mana kuriko gukora birakomeye, Imana yacu n'ukuri irahambaye. Uri nyishu Yesu, uri nyishu. None Gamisheri, nagomba tugaruke ku mpanuro twoha abandi bariko baratwumviriza. Wewe wavuze uti ndi umuvugabutumwa, abantu ubabwira iki ushimikirako kuko abantu benshi barusha? Je abantu benshi shino babwira mu bintu nkenshi nkunda kwigisha, je ndi umwigisha w'ijambo, ndi umuhansenya mu by'u Gifaransa, niyo ngabira Imana yampaye ministeri yanca nk'ibango. Ikintu cyane shaka abantu ko bumva cyane, naco ni ministeri yacu dushaka kuko turakora ubu no gutahura ko ubuzima bwa Kristo ari ngabire, bane majambo n'ubuntu. Iyo si ikintu cyo kunigana. Abantu benshi barushe kubera batiyizi, ntibazi ico bari muri Kristo Yesu. Ugwaruka imisore inkumi y'abatama abantu benshi ubuzima bwa Kristo babugize ubw'idini, bahindutse ubuzima bw'idini mu bintu biruhishije, ntibashaka kubaho bigwanira. Ico ndabahanura niki, mureke Kristo Yesu abaho muri mwebwe. Tuvuge nka Paulo mu Galatiya 2:20 ngo si jewe nkibaho, ngo nabambaye na Kristo, si jewe nkibaho ni Kristo Yesu abaho muri jewe. Ibyo nkora byose muri no mubiri ndabikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana yankunze akanyigura. Umuretse Kristo Yesu akaba muri wewe, ukaba utigwana, ukamenya karanga kawe n'icuri muri Kristo Yesu, ubuzima burabaho ubuzima buryoshe. Nta buzima bw'amaganya, nta buzima bwo kwiyebura, nta kwiniganira, nta kugwana, nta kwidodomba, kandi n'ivyaha bigenda biraguhunga. Ko bitubwira ngo ubuntu bw'Imana butugisha kwikunkumura, uguhugumba kose no kutubaha Imana. Wari maje bwo buntu buza gushoboza, ngushatse kunigana urananiko ucuruha. Yego Inshuti mugenzi, Gwaruka musore wari kurumviriza kino kiganiro cacu ca Yesu n'inyishu, kwiniganira
birakuruhisha gusa, ariko kurekera Yesu ubugingo bwawe ngo abugabe abuganze biguha kuruhuka, biguha kuremeshwa, biguha kugira ibyizigiro byo muri kazoza kawe, kandi ubugingo bwawe ukumva yuko burimo amahoro yuzuye nk'uko Ange Michel ariko arabivuga. Ni Yesu mwana w'Imana isumba byose, iwe gisubizo cy'ibibazo isi ya none. Sinzi rero Ange yuko hari ijambo uvuga uti risinogenda ntarisozereye ko ngo ndaribwire abantu bose bakurikiranye kino kiganiro. Jewe ikintu novuga, ikintu numva nobwira abantu, nagomba ndababwire nti mureke Kristo Yesu abe muri mwebwe, abeho ubuzima ru Kristo muri mwebwe nka mwebwe, buze abe muri mwebwe nuko arasanzwe ari muri mwebwe. Maga abantu benshi afise ikibazo yuko batazi ko Kristo ari muri bo, baguma bibaza ngo bavamwe agenda, asanzwe ari muri mwebwe, mumureke mumuhe ikibanza. Ikindi ni kugira umwete w'ijambo. Ikibazo maze kubona mu Burundi imyaka maze ndiko ndavuga ubutumwa nigisha, nuko abantu benshi ntibazi ijambo. Bibiliya ijambo ntibazi ijambo, ntibazi ico Kristo yadukoreye. Mwomenye ico Kristo yabakoreye mu buzima bwanyu ku musaraba, mu gupfa kwe no mu kuzuka kwiwe, mu maraso ye no mu mubiri wiwe. Ubuzima bwa Kristo yaryoshe. Kandi ngo mubwira misoro ni ngumshana ko nigano cugwaruka, ndabona kubwire ubuzima butari mu Kristo Yesu n'ubusa, buragaragara nabi bayimwe ndabuzi. Ubu Kristo muhaye ikibanza muri wewe, araguhindura guhintumbera kazoza. Ugira ibyizigiro byo kubaho, ugira amahoro mu muryango wawe, birahinduka, aguha icubahiro, ushigwa hejuru, naho byo taho ibintu bikugerageze kubabaza. Kristo Yesu arashoboye, niwe nyisho. Umuretse ukabaho muri we, akaba muri wewe, mugahinduka imweme mukoreko bitubwira, ubuzima burahinduka. Muga byose bihera mu kumwakira. Utaramwakira ugumuba mu bwa buzima burusha kwimabara n'amaganya n'ivyaho boshwe urumuja, kuko Satani ashaka no kugira abantu abaja. Kristo ashaka no kubabohora abamwidegemvye. Hari intambara zibiri mugo umuntu arahitamo. Ego mbega nyene ko vuze uti kumwakira, umuntu yorindira ryari ngo aza mwakire? Je nibaza yuko hatagiye cyo kurindira, n'ubu nyine turi ngaha tworongora umuntu ariko aratwumviritse, tukamusaba agasubiramo amasengesho. Umugabo wize mwavuze ijambo rikomeye ngo wegeye Imana wese akwiye kwizera kwibaho kandi ku impera umuntu wese ayizera. Rero umutumiye Kristo Yesu muri we n'akanwa kawe katuza, akanwa kawe wizesha umutima, arinjira ko n'injye nakoze nanje nisengesho tunya nakoze. Ubwo sengesho ryahindi ubuzima bwanjye, iryo sengesho rimwe amabanga menshi sinzi. Uri nyishu Yesu, uri nyishu. Njuti mugenzi uri kurumviriza kino kiganiro cacu, hariho umutumiro tugutumiye kuri uno mugoroba. Urashobora kwemerera Yesu ko yinjira mu bugingo bwawe ubu nyene kuri uyu mugoroba, nkuko umuvukanyi Ange Michel ariko arabivuga. Kandi nagomba ndamuhe akanya akurongorere muri iyo ntambuko, hamwe uba wumva ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubikore kuri uno mugoroba nkuko Ange agira bikurongoremo. Ego boye twumviriza kuva tugitangwa canke wasanze hagati, ukaba wumva amajambo yakoze ku mutima wawe, wizeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nshaka usubire mu isengesho mu kwizera ubwira Imana utabira twebwe, wizeye ko Yesu aje muri wewe. Usubire muvuga uti ndagushimiye ko wapfuye ku bwanje ukazuka ku bwanje. Uyu munsi ndakwakiriye mu mutima wanje nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndagushimiye ko umbabariye ibyaha byanje byose, kungiza umwana wawe mvutse bwa kabiri, ncitse umwana wawe ndonse ubuzima budashira. Kuva uyu munsi mpisemwo kukwizera no gukurikira, kugira ngo amahoro yawe n'umunezero wawe mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Nuko rero mugenzi, iyo ngingo uhejeje gufata ni ngingo ikomeye cyane yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Kandi birashoboka yuko wowe ufise n'ikindi kibazo wifuza yuko Yesu yokuberamo inyishu. Birashoboka ku mugoroba nk'uyu, hamwe n'iryo sengesho umaze gusenga, nagomba nkesaba Ange Michel agufashe gusenga kugira ngo iyo ngingo ufashe izishishikare, kandi n'ikibazo wowe ufise Yesu akikuberemo inyishu. Eka dufashanye gusenga. Ushobora kumbure kuba ari wihebuye, uganya uri magorwa canke uri mu mpimba canke uri mu gasho, uri mu bitaro, uri muhira, uri umusore aboshwe n'ibintu bitandukanye, wananiranye, wewe baza kwanananye muga Yesu wamwakiriye. Reka dusenge. Data ndaguha ishimwe n'icubahiro, ndagushima kuri Imana
yacu, Imana umukunzi wacu, mugenzi wacu, umuvyeyi wacu, uri byose kuri twebwe Mana. Ndashima ko aduhaye Kristo Yesu umwana wawe ngo azadupfire, aducunga, atugire mu kibanza, abeho ubuzima ru Kristo muri twebwe. Data ndasengeye abantu bariko baratwumviriza, imisore n'inkumi, abagabo n'abagore, abagwaye canke ababoshwe n'ibintu bitandukanye canke ari mu mabohero, ndabasengera Data mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bagirire neza Mana, ubabohore Mana. Abari bafite ibibazo bitandukanye, bumva baremerewe, bumva bananiwe, bumva bihebuye, ndasenga kugira ngo mpemu yera abakoreye ibitangaza mu buzima bwabo Data, abagwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo. Imibiri yabo ndatuye ko gukira Data mu izina rya Yesu Kristo. Reka abagwaye imigongo, abagwaye mu nda, abagwaye amakansera, abagwaye ikindi kintu cose, abihebuye kora kutabyara kumbure, bagize ubugera amazigi batabyara, ndasenga Mana ngo bagire ibitangaza. Mwe muyera ashoboye gukora ibitangaza. Ndashima Mwami Yesu kuko urabera inyishu umuntu wese akora twumviriza. Reka bagire neza kugira ngo icubero cawe Mana kigaragare mu kino gihugu cacu no kwisi yose. Abantu bose bamenye kuri Imana ishaka guhindura. Ndasengeye abantu bari baraboshwe n'ibintu byari bimboshe Mana, nivyo ntigeze mba mwaboshwe n'imogi, amadroge, inzoga, amatabi, abantu baboshwe n'ubusambanyi. Data ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo ubagire neza abantu babohore, kuko Mwami urashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Ibyari bitukura tukutuku kabyeza nka sheregi Data. Ndagushimira Mana ko wamaze kubikora kandi twizeye ko wabikoze kugira ngo icogo caguma geragara mu izina rya Yesu. Amen. Icyaha n'umutwaro uremereye abantu, icyaha ntigitanga amahoro mu muntu, amaherezo yacu dukuza kurimbura bamuvyaha. Ukora icyaha n'uwa Satani, uhereye mbere na mbere, Satani ni wese w'icyaha, kandi ntiyamenye Imana mukiza, acunguye amahanga yose yo mw'isi. Imbabazi za Yesu ziriho, arahamagara amuzaha utazaharimuka. Kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuba muzaha niko kujijuka. Imbabazi za Yesu ziriho, arahamagara amuzaha utazaharimuka. Kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuba muzaha niko kujijuka. Imbabazi za Yesu ziriho, arahamagara amuzaha utazaharimuka. Kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuba muzaha niko kujijuka. Ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba kigarukiye ngaha. Turashimiye cyane umutumire wacu Ange Michel Muhayimana yashimye kuza kukiremesha mu gushinga intahe y'ingene Yesu yamubereye inyishu. Dushimiye nawe mugenzi washimye guteramana natwe kuri uno mugoroba. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyane kutwunganira, ugomba gushinga intahe yuko nawe Yesu yakubereye inyishu, twandikire. Ugomba nawe kutubaza cyane kutwunganira, ugomba kudushingira intahe y'ingene Yesu yakubereye inyishu, utwandikire cyangwa udutelefone. Wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone urashobora no kuzidutelefonako. Ugomba kuronka ibiganiro byacu kuri WhatsApp, ushobora kwandikira kuri 79 439 100, bagaheza bakakwinjiza mu mugwi w'abakunzi b'ibiganiro byacu, ukazohora ubironka. Turakwikibaniye rero tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Icyo cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.